Hello bakunzi ba Induni TV, twongeye kuba ikaze kuri no channel yacu, mubanze mugire subscribe kujya vyamanyene. Ego uno musi twazindukiye kuja gushigikira umuririmbyi Paterne HP, umuririmbyi wo mu Burundi ari muri diaspora, aho yariko arashira habona ku mugaragaro indirimbo yiwe yituse Bado Kidogo, ari kumwe n'umuririmbyi kazi wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Lina. Ni indirimbo rero yashizwe ku mugaragaro kuri no musi wa gatanu igenekerezo rya 16 ukwezi kwa Ndamukiza. Ni indirimbo irimwo ubutumwa butandukanye, ubutumwa bw'umuntu ari kure y'umukunzi wiwe. Ni igikorwa rero cabereye aho bita kuri New First Bar, hahoze yitwa kuri No Stress Bar, ngaha hafi gato ya Loframboya uri kuraja ku Mashuha. Igikorwa cari citabiriwe n'abamenyesha makuru batandukanye n'abandi bakunzi b'umuziki ndundi. Mwabonye n'abagize novuga ati association Igicaniro Foundation, aho baje gushigikira uno muririmbyi. Ni igikorwa rero novuga ati ego cyane. Rero murabona ko ari igikorwa cari kimeze neza. Indundi TV twari twashimye kuyishikira kugira tubereke neza uko igikorwa cagenze. Kuba shaka kuraba ino ndirimbo na cancane bifuza gushigikira uno muririmbyi, barashobora kumanuka hasi bakabona link, eka mbere n'indirimbo ziwe zose mugakurikirana ino ndirimbo mukabandanya mumufasha kugira atere imbere. Ahacu natwe turabashimiye Induni TV, naho ubutaha mwibuke kandi mugire subscribe kuri ino channel yacu, tuzogaruka tubazaniye ibindi. Murabona ko tudatangwa no gushigikira abaririmbyi bo muri diaspora, na cyane cyane ko bataba bari ngaha. Dutongera dushimira nabo bose babashigikira, na cyane cyane tubatera intege n'abaririmbyi muri diaspora babandanye bagira umwete mu byo bakora. Uburundi bwabo burabakunda cyane. Naho ubutaha, ciao.